Ndakurambije cyane nongera gwikaze uri kurangikana kuri channel ya YouTube. Amazina yanjye ni Bisoma Toje Hal ahani kuri Big Dream Media. Nimba uri mushasha kuno channel ndagutumiye kufenda kuri sabone kugira ngo wamuronka video yanjye imisi yose nayashizeko. Uyu munsi nshaka tuganira ku bintu bine canke ahantu hane habiyitse canke hanyegeje kazoza kawe canke herekana kazoza kawe. Hari ibintu mu buzima bwa misi yose bishobora kutwereka uko ejo hacu hazoba hameze canke ushaka kubona ku muntu kanaka bikakwereka uko ejo hiwe hazoba hameze. Kandi uvyihweje neza ukabiraba canke ukabisuzuma neza bishobora guha igicapo canke ishusho yuko ejo hawe hazoba hameze. Kubimenya canke kubitahura bishobora kugufasha kumenya uko ukwiye kwifata, kumenya ibyo ukwiye gushiramo inguvu, kumenya ibyo ukwiye gukomeza canke ibyo ukwiye guheba kugira ngo utegure kazoza kawe mu buryo bwiza kandi bwizewe. Ico ngusabye no kugumana nanje kuva ku ntango ushaka kumenya video ngo ayikaze. Ikintu ca mbere canke ahantu hambere herekana canke hanyegeje kazoza kawe canke hahetse kazoza kawe ni attention yawe. Ni ikihe kintu ushiramwo inkomezi zawe? Ni ikihe kintu kigutwarira umwanya cyane? Ni ikihe kintu ushiramwo amafaranga yawe cyane? Ibyo kugira ngo bimenye ukeneye kwirimbura, ukeneye kwicara ahantu ukibaza ibintu umwanya wawe cyangwa amafaranga yawe, ibintu bitwara umwanya wawe cyane cyangwa amafaranga yawe. Nukuvuga ukwiye kwicara ukibaza nibihe bintu bikubuza itiro, akaruruke kwibaza ejo kuva mu gitondo kukanje kuryama ibintu ahanini nakoze iki, ibintu byatwa umwanya wanje cyane nibihe bintu nshobora kuba nakoresheje umwanya wanje mwinshi gusumba ubundi, nihe nashize amafaranga yanje canke nihe nagendeye cyane gusumba ahandi, canke mu ndwi iheze, mu kwezi guheze, nibihe bintu byantwaye umwanya mwinshi cyane, nibihe bintu nakoreshejemo umwanya mwinshi cyane kugeza yaho ukwezi kose canke indwi yose. Kumenya attention yawe cyangwa kumenya ibyo ibigutwara umwanya cyane birashobora kukwereka uko ejo hawe hazo hameze, kuko uko uwo mwanya uri kwakoresha no mwanya niwo werekana uko kazoza kawe kazoba kameze. Ibyo bintu biko gitwara amafaranga cyane, ibyo niko usha mu buryo bwawe bwinshi nibyo byerekana uko kazoza kawe kazoba kameze. Kubwo ibyo rero akwiye kwibaza nibihe bintu bikubuza itiro, nibihe bintu bikubuza amahoro, nibihe bintu wumva udafise amahoro utarabimenya, nibihe bintu wumva iyo uvyutse mu gitondo ari cyo kintu cyambe kiza mu bwenge bwawe ati manda kujana hariya. Ibyo bintu rero kubimenya bizokwereka bizogufasha kumenya kazoza kawe kazoba kameze gute. Abahinga canke abongereza bavuga ngo your attention is what determines your destination. Aho ushira ingufu zawe canke attention yawe, aho ushira attention yawe cyane niho herekana uko ejo hawe hazameze canke niho haduha igicapo cy'ukuntu kazoza kawe kazoba kameze. Niyo mpamvu nimba ushaka gutera imbere, nimba ushaka gushika kure mu buzima bwawe, ukwiye kumenya kuraba ahantu ukoresha umwanya wawe. Ntukwiye gufata umwanya wawe ngo ute mu bintu bitagira akamaro, ntukwiye gufata umwanya wawe ngo ute mu bintu by'ibintazi ubona yuko bitakuzanira kunguko, ntukwiye guta umwanya wawe ngo ute mu bintu ubona koko atacu biko birakuzana gishasha mu buzima bwawe. Ukwiye gukoresha umwanya wawe mu bintu koko ubona ko bifisa kunguko. Ukwiye gukoresha umwanya wawe mu bintu koko ubona yuko bigira ico bikuzanira gishasha. Ukwiye gukoresha umwanya wawe uraba ama video meza akuzanira ikintu mu mutwe wawe gishasha nk'intu uraraba n'umwanya ishobora gutuma uvuga ati iki kintu kiragize ico kinyungura mu buzima bwanje. Gutyo ibyo bintu rero ni wakora ibyo bintu kenshi bizotwereka canke bizotuma ubona ko kazoza kawe kazoba kameze neza canke kameze nabi. Ikindi kintu canke ahandi hantu hagera kabiri herekana uko kazoza kawe kazoba kameze canke hanyegeje canke hahetse ejo hiwawe ni ibintu uri kuraronka nk'ubumenyi muri no saha, ni ibintu uri kuriga, ubumenyi uri kuraronka. Wibuke uko umeze kose bingana n'agaciro kawe. Agaciro kawe nako kangana n'ubumenyi n'ibintu ufise nk'ubumenyi, n'ibintu ufise nk'ibyo wize canke ibyo wagiye umenya nk'ubumenyi. Ubumenyi bwawe nibwo butuma umera uko umeze, niko gaciro kawe ufise. Kubw'ivyo rero kugira tumenye ejo hiwawe, gusuzuma neza ubumenyi uri kuraronka ino saha bizogufasha kumenya uko ejo hawe hazoba hameze. Ukomeze uyu munsi bivana nuko wifashe ejo hahise, bivana nuko wifashe mu myaka iheze. Ibintu warose nk'ubumenyi mwaka uheze nibwo biri kubituma umera ukomeze uyu munsi, nibyo biri kubituma ubana n'abantu uko mubanye canke ugira agaciro ufise uyu munsi. Kubw'ivyo rero nejo hazoza herekanwa n'ibintu ukora uyu munsi. Wibuke isi iguma yevorwa ku munsi iguma ihinduka. Ushaka kuba ufise ubumenyi wize, ushaka ufise ibintu uzi. Ibyo rero uzi biriko yagufasha kubaho uyu munsi, ariko mbe bizogufasha muri kazoza, mbe urabona ko biriko bijana na evolution y'isi. Kubw'ivyo rero urakwiye kuraba ibintu kwiga uyu munsi ko bizogufasha ejo.
canke biriko yatigihe kugira ngo umenye uko ukwiye kwifata. Rondera rero ubumenyi buzoguha ijambo muri kazoza. Rondera ubumenyi bizotuma uronderwa. Bakavuga ati naka niho yize ibi bintu arabishoboye, reka tumurondere. Mbe ibintu uri kwiga ino saha urabona ko muri kazoza uzoronderwa. Mbe ibintu uri kuriga umunsi urabona yuko bizotuma ugira ijambo, bizotuma ugira ikibanza muri kazoza. Urakwiye kwisuzuma rero ukaraba ubumenyi uko aronka umunsi ko bujyana nuko isi iriko iratera ijya imbere. Niba wabona atakintu gishasha uriko wiga, niba wabona yuko ukomeze uyu munsi nuko warumeze mu mwaka uheze atakintu kimwe ciyongeye, atakintu kimwe uriko wunguka, umenye yuko uriko urahomba kandi ejo hawe hashobora kuzoba hameze neza. Ariko niba wabona yuko uriko witegura, uriko wiga ibintu bikenewe, uriko ujana n'ibihe, uriko nimba ubona isi iriko yagenda ahantu ubona yuko hajana n'iterambere ry'ikoranabuhanga, ukaba uriko kwikana ivyo bintu, ukaba uriko amenya ati isi iriko yaje ahantu aho AI izo bifise ijambo cyane, ukiga kumenya gukorana n'ivyo bintu, umenye yuko ejo hawe uriko hategura neza kandi hazoba hameze neza. Niyo mpamvu ubumenyi canke ibyo uriko aronka nk'ubumenyi uno munsi bifise agaciro gatasanzwe kugira ngo mu kwerekana uko ejo hawe hazoba hameze. Ikindi kintu kigira gatatu canke umuce ugira gatatu canke ikintu ugira gatatu kinyegeje kazoza kawe ni abantu mugendana canke abantu mwana umwanya. Umuzungu yavuze ngo show me your friend, I will tell you who you are. Nyereka abagenzi bawe nzokubwira uriwe. Kubw'ivyo rero abantu mugendana canke abantu mwana umwanya barashobora kutwereka canke barashobora kuduha igicapo cy'ukuntu kazoba kameze, canke kashobora kwereka ikibazo gicapo k'ukuntu jewe ejo hanje hazoba hameze. Niyo mpamvu ari iby'akamaro cyane kwitondera kumenya abo mugendana. Abandi bahinge nabo bavuga ngo niba bugendana n'incabwenge zitanu uzumenye ko muri batandatu nawe ejo uzobura incabwenge mu bandi. Ariko niba bugendana n'abantu badafise ubumenyi bwinshi canke abone kwita patekana, niba bugendana n'abantu ibigugu bitanu umenye ko nawe uri kijuju ugira gatandatu. Ntutuvuge ngo nabamugenge ngo tugendana n'ibijuju gusa, uzumenye ko nawe ugira gatandatu. Kubw'ivyo rero urakwiye kuraba abantu mugendana, urakwiye kuraba abantu marana umwanya ni bandi. Mbe nabantu bakungura ubumenyi, nabantu ubona ko bakwereka batuma ejo habazo hameze neza. Urakwiye kubyitondera cyane kugira ngo ntuzabusanga uri kwatakaza imyanya mu bantu atacho barakumarira. Niyo mpamvu uko byagenda kose canke uri etape y'ubuzima ujamwe, hari abantu biba ngomba kutakaza ukakira abandi. Hari abantu bivanye n'ama etape uri kurageramo, ushobora ati uyu muntu ntaco mfasha muri no etape, kubw'ibyo nkine kurunda bari bagenzi bashobora gufasha muri ibi bintu. Hari umuntu ashobora kuba afise akamaro canke ari umugenzi mwiza mu by'imibano ariko asanga mu bya business ntakenewe. Hari undi muntu ashobora kuba ari umugenzi mwiza cyane mu by'impemu, kuri eglise usamusenga hamwe n'umuntu mwiza cyane afise inkomezi mu bafise maturité mu by'impemu, ariko mu bya business n'ibindi n'amafere usanga ari donc ari faible. Kubw'ivyo rero urakwiye kumenya ingene utandukanya abantu, abagenzi, ukamenya ati uyu muntu nuwo ku eglise, uyu ngo dusenga hamwe afasha mu by'impemu, muga mu bya business ntabyashoboye, ukarondera uwundi muntu abishoboye. Ntuza usanga uri kuvanga ibintu ufata pasiteri umushira umufata nk'umuhanuzi mu bya business kandi ata business akora. Kubw'ivyo rero kumenya abagenzi mugendana, kumenya abantu marana umwanya ni ibintu ngira kamaro cyane bishaka kukwereka uko ejo yawe hazoba hameze canke hiwanje hazoba hameze. Ikintu kigira kane arico cyanyuma cerekana canke gihetse kazoza k'umuntu canke kazoza kawe ni investissement ukora. Mbe amafaranga yo kuraronka uno munsi uyakoresha gute? Mbe ibintu nk'ubutunzi uronka muno munsi ubikoresha gute? Uriko urabikoresha mu bwa kazoza kawe? Niba wabona yuko amafaranga uronka canke umwanya wawe wose ubukoresha mu bintu bitazokuzana akamaro muri kazoza, uriko urahomba cyane. Raba umwanya ukoresha, raba amafaranga uronka, mbe uyashira mu biki? Aguca ko yose arengana. Uri muri babandi bavuga ati tujya amafaranga atumenyere, canke urayinvestisa mu bintu bizogira akamaro mu myaka 5, mu myaka 10 iri imbere canke 15. Ibyo bintu rero kwiye kubiraba, investisi mukora canke icyo ukoresha amafaranga yawe bibasha kutwereka uko kazoza kawe kazoba kameze. Ndagushimiye cyane ko wanye nanje kuva ku ntango cyo video, nongera kutimegera partage kwa gushikira abandi.